twege nk'abarundi iyo tugiye ubwa mbere muri ivyo bihugu ngo ntavyo gusamara kuko ngo nubuzi ngo zosubiraho ryari wegerageza rero satbi ukubite kabisa ukubite cyane kororokine na modiakine uzishiremo hanyuma amaserumu atembera amaraso y'abantu mu muziki bawufiringe cyangwa mu cyarubambo bitubishiye pare urumva kuko nutabikora neza uco vyuba yuko mwakuza ibico bigorana mugabo ifoko akubita kabisa abemeza ati je navuye Bujumbura naje ngaho iwanyu kubereka yuko ari je satubisa turababafu usimbire kuyu mugabo ni Bizman Abubakar Karum Satbi uzamuza amazina yiwe ko yitwa afise imyaka atari mike yavuze kizuzi kwezi kwa 12 igimikio cha 89 afika muri community Cibitoke muri izo Cibitoke by the way ariko akaba ari CEO wa Empire Avenue Kivona DJ Scott twameshigiye muheruka bari kuzi bisamize Black Fire Concert B afise Hello Africa Tour ni album yasohoye ubaherutse muravyibuka yabereye launch yabereye kuri Kiriri Garden Hotel mu ya ruguru ikiriri anavuga ati jenge guhora Hello Africa Tour ndefashijemo na DJ Jackson manager wa Estanish yahora ayo manager wa Estanish gibere kanga yarivugiye ko atakiri muri Bukivu Lab nituramenya impamvu manager wa Estanish DJ Jackson atakiri manager wa Estanish tuzi cyapfuye icyabaye ariko cyo twabaye nuko target ya DJ Jackson cyangwa ya Bukivu Lab itabaye nko yavyifuza kumva ko twavuye mu gitondo cyambwiye amazi 3 cyangwa ukwezi hari kuri WhatsApp kumva nuko mfise stress z'umuziki w'u Burundi yambwiye ati maze ukwezi kose kuri WhatsApp kuvuze ko ashatse kunyegera umuziki w'u Burundi mbe muri SSFIS bivuge swat bashaka kuba atavanye neza na Estanish n'abandi batandukanye cyangwa habaye ikindi kibazo tutazi namaje atabaye kazo ya kimwe mugabo ngira ko ndanakwibutsa ko Estanish yatubwiye yuko ari manager w'iyindi no yita sinda ngo entertainment cyangwa iki windi labo oya ntiyanatubwiye ko ari labo umva ni manager wundi mu sponsor mu sponsor ariko arafasha bijya nibisanzwe en fait normally ni manager wa Sandimiri mugabo urumva rero birashobora kuba ari n'intanduruko ya Estanish kuva muri Bukivu Lab kubera yaronse aho yisanzura kumbure aho afise igiti akeneye nawe never no peut-être birashoboka ariko icyo nabonye cyo nuko maze kumva ijyango na maje DJ Samson ntigiza nyishura yishino mu sipitona bwati big soul saka kwishura bizi ariko namaze ukwezi kosi ntabwo kumugwa telefone kumva zo ko ari bazo bihari mu muziki ubona cyase bwanda bikwebe urumva yuko bebe bibabaje by the way umuntu nka DJ Jackson amaze imyaka hafi 15 ari mu muziki ashemwa amahera burya nyuma amaze ushama mu muziki w'u Burundi ni DJ Jackson muravyibuka yakoze album ya kabiri yakoze yafashe Sadbi ari mu gihugu cy'u Rwanda giho zandirimbo zose muravyibuka yafashe Sadbi ibintu byinshi sana gushike no saki mufasha ariko namaye ko mu muziki w'u Burundi ariko gasho usanga kwa mugora bigoye cyane ariko mbone tubizi ko ko ramugora ariko tunabonye cyo bivana by'amajambo yavuze DJ Jackson no ko afise kibazo gikomeye cyane hagati y'abaririmbyi biwe cyangwa umuziki w'u Burundi nawe ubwiwe ubanza afata decision agafa kuri WhatsApp akagenda no ko ari ikibazo gikomeye cyane ariko Big G ndakunda gucishamo na cyane si vy'imiyaga mugabo ndakunda gucishamo kugira twiganirire jereka nivugira ati mbega mwaba artiste ariko kandi mbega mwebwe abantu mwitwa ngo muri aba manager baba artiste est-ce ivyo muri mwe murabizi nyimba mubizi bitondeswe gute ubwo nimubona yuko mutangura mutwenga haba bigaca birangira imisaya amenyo ajingitwa irafye guturika kubera ikisa rero hariho ikintu bige abantu dukunda kwirengagiza ariko misiri imbere ko muri bazokibona ikintu cyanditse ni ikintu kidatakara bigi gerageza ico kintu cyanditse ugisome neza nakwiri banga kivodo simuciriyemo Jackson ko gwama 50 senkane mire ati ko ivy'umuziki atanakontra none big iyo stress ni yiki mugihe hari cyanditse umartiste arafuyemo muri rebo kumva sikuvuye ko canke zimuvuye muca muraba ikintu cyanditse arige wandiko asanga uri henze ndabakaroro basi kontra ya rinoje muri Wema ivyo atubwiye mba ari ivyo jewe cyo namaze kuba niboneye je ubwiwanje namaze kubona niyo rinoje va muri Wema burya muri Wema azosigara na stress uzi gituma wafise kontra account yose yagumanye rinoje boyego yabahaye na mwebwe mugano yazifise byose uvumva byose bifisewe mufise kontra ari kontra ziri open cyane zitaba no muririmbye zituma zitahe umuririmbye ego basi zimubane cyane mugazi muri kure gukora n'inguvu nyinshi apako zimubwira ati ugira liberté totale leo gize kontra liberté totale kuko nka Estanish Jackson muto afise izina kubera Estanish leo Jackson muto nuko usanga bagira kontra bimwe bya partnership ugasanga tubazo bya 50-50 ibisigaye nta kibazo ugasanga za kontra zikugira iki
zitari business nyinshi ziri sample zidafata muri ico gihe rero ziheze musaza uzoze nk'amahera yawe ataragaruka oya erega Biggie rero umva neza yuko ariko cyumvikana je twaragize 50 by 50 bisigura yuko je ugiye ntaco kandi mba nkiyovye kuko hariho ivyo nashizemwo hariho nawe ivyo washizemwo bisigura yuko je ugiye twarakoze gutyo na marame ariko ca ndaba ati mbega none wamaze kunsinyurira waransinyuriye ni sawa utaransinyurira ca nituriki ubutungane nuko niko Biggie niko bintu bikwe kumera tureke kuguma turi muri vya bindi ngo urumva ngo ntavye ivi na ivi je nkurikiza ikintu canditse bino bintu warabisinye Biggie sinzi kurabibona nimba ntaguciriye mu kivodo ama management hagati ya management kana ba artist ingorane ziguma zishikaze muri zazindi nyene mugo nibaza yuko Jackson nkuko we yabikubwiye ati ni amazico gihe ataboneka kuri WhatsApp kubera ingorane ziri mu muziki w'u Burundi aho urumva yashatse kujeneraliza ntiyafashe kuri wa wundi yafashe kuri wa wundi yavuze ati ngone mfise mu muziki Burundi jewe ego ni naho rero naho we umva ni we nyene bisigura ko nituce twibaza ngo ni kubera ngo ukuntu bashobora kuba baravanye na Stanish canke ibi n'ibindi reka twibandanyeze kuri Sadbi amakumbure tuzobimenya alright Sadbi rebona yuko asante sana DJ Scott reka dukwikirana namwe na DJ na Kivodo Sadbi afite igitamo kidasanzwe cyacu twatuga amakuru kuri Sadbi ariko tugiye tuyavuga Kivodo na DJ Scott ubone ko Sadbi afise novuga ikiteramo kidasanzwe for the first time Sadbi asohotse Africa ntibyabwa kaboneka kuko Sadbi yakoreye for the first time Sadbi arasohotse Africa nimba hari umuntu ariko aratwumviriza ashobora kumushikira ubunyene namubwire yuko muri Black FM tumukeje turamukeje ukuri ni ikintu ciza kandi iyo ari byo dushoboye ni ikintu vraiment umengo nohimiriza abarundi bose gushigikira yego kabisa alright ni igitaramo kidasanzwe Sadbi bagiye kuboneka muri ariko hari igitamo ca mbere ca Hero Africa Tour kitashobotse tuzi impamvu cyacu dukora cenja ku vya DJ Jackson ndabigira ko vyose ariko DJ Jackson yateguye igitamo ca Hero Africa Tour yahugiye mu ntara bihugu bitandatu muri Europe pays Scandinave ndavuga Sweden na Denmark cyo kimwe na Belgique na France cyo kimwe na Hollande nuvuga yuko vya bihugu bitandatu vyose hamwe kujamwe ariko bikaba bitabaye tuzi impamvu bitashobotse canke nuba cyangwa procedure ntitubizi ariko imbere y'iko vyose bishoboka igitaramo bise One Love Africa Music Festival ico gitaramo cyakiwa ku mwaka utashe cyakunda kujamo kesha abantu muri South Africa Nigeria Kenya na West Africa no bakuta kukijamwo ariko umwaka ageno n'ivyo byatandukanye mbona ko na Sadbi agitumi mu ico giteramo ni Yemi Alade muri Nigeria no muri ivyo kazi wa mbere ariko urutani guco giteramo ni Harmonize Tanzania ni Skurs Nigeria Skurs no muri Nigeria kaza asazwe muri label ya Konde Gang asazari ariko Konde Gang imufasha canke Harmonize amufasha kumumanaginga muri East Africa nuko QM again Ghana Sadbi mu Burundi All One Sweat kandi sinzi ikigiri ari ahantu Stream Prince nanye ni Swe si Joy Lions Heart abana bari muri ntuze mu gitaramo kidasanzwe kizo bitariki imwe nitakizi biri September tuka twicenda 2023 One Love Africa Music Festival kizo ambugi uca Swede uni Sadbi yagiye gusukira iki gihugu cyo Burundi by the way bana reka je vuga ati Imana isubire kandi inamukomeze ariko rero urazi neza yuko atwigisha ngo twege nk'abarundi iyo tugiye ubwa mbere muri ivyo bihugu ngo ntavyo gusamara kuko ngo nubuzi ngo zosubiraho ryari wegerageza rero Sadbi ukubite kabisa ukubite cyane kororokine na modiakine uzishiremo hanyuma amaserumu atembera amaraso y'abantu mu muziki bawufiringe cyangwa cya rubambo bitubishiye pare urumva kuko nutabikora neza uco vyuba yuko mwakuza ibice bigorana mugabo ifoko akubita kabisa abemeza ati je navuye Bujumbura naje ngaho iwanyu kubereka yuko ari je Sadbi mabafu rega Kivodo ngerageje gukunganira umugani wawe natabikora neza kizoba kibaye ikibazo byari bako giza abikoze neza cyangwa na next time cyangwa magana kandi izi festival ni festival zikaze cyane oya kuri stage honyene guhura kuri stage imwe na Yemi Alade na Harmonize na Skills no kuvuga ni ikintu kidasanzwe ku buryo anabyitwayemo neza ashobora no kuhakura ahubwo amakolabo yandi ako bose barakoye collab bajya bose kubarangana nabi yiwe bajya afise collabo sa na Yemi Alade no ndakode bichurika oya erega Biggie jikino kirjo no kwemerera ariko afise collabo na Harmonize tarasoka ariko birashoboka kandi Biggie hajya ntavyo kumenyerana
hajya ntabyo kuvuga ngo je ngo rubamba ngo turazinanye bari muri business musanze erega bige hari gihe ushika muri teri banakupiga taka rero je vuga ati genda ufite defense kwiye umere nka Messi ukubita igitego cinjira inda tukibone ntayerere nta kinici kuko niwasamara bro gusubira bizokorana mugabo niwamara kubemeza yuko ati je kabisa nije naje bizokunda kugira usure kandi wemererwe gusubira kandi guturuna cyangwa kugenda muri ivyo biteramo kuko n'ubwa mbere uzoba warabikoze neza kuri ivyo rero ntavyo gusamara bigi ngo turazinanye ngo nango turazinanye oya shiramo igitego asante